Amahoro y'Imana abane namwe. Jewe sinumva uburyo wowe uriko urahanura umuntu akanka mu gihe uriko uramuhanura kandi abona yuko ibintu ngaho uriko birapfa. Murabizi ko cyane ndakunda kuvuga vya bindi vyitwa ngo nibibwa ngo ni profete ngo nibikoze b'Imana ndakunda kubivuga cyane. Ariko naba bari mu basenga. Niyo mpamvu nabire nkwiye kubavugaho bari mu basenga. Mugambwe dusenga Imana tuba dukwiye gukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Sinumva uburyo ushobora kwitwa umuyobozi ibintu bikabora nkuko minduru murira. Je ngo ndabereke basi ivyo mwokora hako muguma murira muri ko marabesha abantu kuko birambabaza igihe muri mutura gumenya igihugu ari marira jewe ndira umutegetsi arira unawarira mwumvirize kano kantu je ndabasigura bino bintu ngene vyagenze twagiye kandi abandi bakobwa ngo biriko biraborera mu mastock nico kintu cyo ini contradiction parce que na planification murumva ni bigori biriko biborera mu mastock ni bigori biborera mu mastock akomanza mukandike ni bigori ibigori intete ziborera mu mastock birabora urira abantu bariko barati biriko biragatira biyo bigeze mu mastock tivyumvikana hari abandi bariko baravuga ati natwe turabikeneye kandi abarundi yego mugabo urumva n'abarundi babikeneye ivyo bigori ntibabibahe bakemera bikabora gihugu ari byo bakura ati duhe abandi nabati muri stock ati ntabihari encore une fois planification ati muri stock iwacu mwaro naburu ati tweko wacha ma stock ni vide none kubera iki muri planification mu gihe au niveau ya distribution au niveau de la gestion y'umwimbu kubera iki ivyo bintu bitumba kugira ngo tubiplanifie bishobora kumvikana aha hari ikindi kibazo ca gatatu ukudakorana neza hagati y'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ubushikiranganje bw'ubudandaji hari ikintu cyo kudakorana neza ntibahana les informations nécessaires kuko nitwashobora kumva hari ahantu badafise ibigori bariko babisaba ati pfuma mudupunguriza tubigure kandi ivyo birumvikana mugabo nta kiriko kirakogwa ni kandi bibandanya bibora burumva abarundi barabikeneye mugani babibaha aha rero nonze kubasigurira impamvu batemera kubiha abanyagihugu bagapfuma babireka bikabora munumva kino kibimana cyumva munivurize muri ubukozi bw'ikibi twebwe mu Burundi tugira ubukozi bw'ikibi bufise twebwe abarundi nemetse kuzana ngo ni Kagame ndabatse abarundi muhava mutabuka ngo ni Kagame ndabetse ko Kagame yabaye umuntu abaremereye kwizosi ndabizi ndiko mvuga twebwe abarundi twebwe abarundi hano muravyumva dukomeza murumva ko arimo ikintu hari ikintu atari ciza ndakivuga ndakibabwira hari ikintu atari ciza mwebwe nduko nukuva ko mu Burundi hariho ikintu cyo kumenya muri planifier kumenya les besoins zabene gihugu amatière bijana na sécurité alimentaire none bigenda gute kugira ngo abantu bamenye bati hariya et pourtant byaravuzwe tubabwira tuti mu ntara nibavuge ivyo barima ibihamera kurusha ahandi mugabe icyo kintu cyakoreshejwe kugira ngo umenye ko hari ahantu hatamera ibigori cyane hari ahandi hamera ibigori cyane hari hamera ibiharage cyane hariho ahamera amasaka ibyo ntimwabikoresheje kuko mwari kumenya muri planification muti hariya nubwo ibigori bizomera mugabe turazi ko bitazovyi kubera ko bitahakunda cyane kugira ngo mube muzi muti hariya no kuzobongereza mukaba mubizi muri ministeri none ivyabaye ndabibabwira impamvu hariho n'intara batarima cyane ivyo navyo no kubimenya batarima cyane kumbura usanga borora cyane mugabo gufungura hageze gufura bakabya ati ibikore turabikenera muri planification muteza kwa mubizi none ibyo byose ntavyaba icakane ibiciro hari byo twisunze uko twagiye tubibona
ibiciro mu bintu bijanye no kugwiza umwimbu ntabwo ari leta. Mu bintu bijanye no kugwiza umwimbu ntabwo ari leta, kuko leta ni produisa. Aba produisa n'abarimyi, les producteurs n'abarimyi. Ariko nayo mpamvu hashobora kuba ingorane mu bintu bijanye no gushaho ibiciro. Ivy'ibiciro naza kubivuga Kuko leta ntirima. Leta iraherekeza ikerekera abarimyi, mugabo ntirima, ntiracuruza. Urima, le producteur niwe apropose ibiciro, kuko niwe azi ingene avunika. Ndababwira impamvu aribo babikoze, ndababwira n'ababikoze ndabibabwira, kuko muri bamutabaza je ndababwira mu bamenye ingene aruha. Yego, twe tuvuga tuti umunsi umwene gihugu ashobora kuzoshikaho yishingira igiciro, tuzoba tumaze gushika ku rwego ruhambaye. ibi ntibashobora kuvyemera ko babishinga, hari abasoma ndababwira rukomeye. None namwe aho kugira ngo mureka bene gihugu bashinge nk'ibico mu byo baproduiza, mwebwe nimwe mushaka kubashiraho ibiciro. Komera nawe ngoma basigure rero ngene ibintu vyagenze. Burya bamwe murabazi, ariko ntabwo mugomba kubahana. Nico kibazo ngaho gihari. Reka je ndabasigurira. Hariho akagwi k'abategetsi n'abagenero bashatse kudandaza hanze umwimbu w'ibigori ngo baronke amafaranga y'amadolari, kandi bahenzwe n'uyu mushikiranganje ajejwe uburimyi ngaha, niwe yabahenze. Mu nyuma amaze kubipanga, muribuka yuko haciye hafatwa ingingo zo kubuza abarimyi kwishorera umwimbu wabo. Nta murimyi basubiye kurekurira ngo avane umwimbu wiwe mu ntara arimo awujana mu yindi ntara. Nta hantu rero ibyo bintu vyakabayaho umurundi muzima abuzwa gukura umwimbu mu ikomine y'igihugu ngo agende kuwugurisha mu yindi komine. Nta ivyo bintu vyakabaye kiretse mu Burundi gusa. Ibi byose vyaje kugira ngo bano bategetsi banigire mu menshi b'abanyagihugu bishorera utwabo. Ni nayo mpamvu ubona baciye bagena ngaho baca bishingiraho ibiciro gwabo kubera ko bagomba kuvyiba. Now hari ikindi kigo ngaho ico kigumenga bacitane bari anagesa ngaho. Anagesa nta mafaranga ngaho gifise, kandi murabizi ko bagisizeho ngo kize kirafasha kurangura uyu mwimbu w'abanyagihugu. N'ubu tuvugana nta na 10 ayo mafaranga kiriko. Mugurumva yuko babizanye ngaho ngo bababeshe ngo bagomba babigurishe, ariko ata mafaranga gifise. Uko rero baciye babikora mu nyuma, baciye barondera abandi baha iyo soko yo kugurisha uwo muntu uwo mwimbu, nibo babahaye iyo soko, kandi nabo nta mahera bafise. Nimushaka nizena ngaho ndari baha. Ico gusa bakunda guca bakora rimwe na rimwe, barinda gukora ubuntu bw'ububandi n'ubisuma bice mu manyanga, bakabikorana n'ujya ntuze Ministeri wa Finance. Ni naco gituma mubona ko ata abantu barekurirwa kugurisha ibyabo canke ngo babijana handi canke ngo babigurishe ubwabo. Ubwo nibwo bubandi bakoze kugira ngo bino bintu byose ngaha bibe, kubera ko rero babona yuko naho bavyatsa abanyagihugu ata amafaranga bariko barabikuramo, baca batangura ngaho kubizimba ko akaba aribo baca bishingira ibeyi y'abantu ngene babigura, kandi umwimbu atari gwabo. Ariko nkuko hano ndabirabe yabivuze, ico giciro cyari kuduzwa n'abanyagihugu ubwabo. Ico abarundi rero benshi bakunda guca bakora, baca bigira muri Tanzania kurangurayo ibigori, kuko ariho bizimbutse gusumvya ivyo bobo ubwabo birimiye mu Burundi. Mwumvritsa ku kamara amazi. Muribuka yuko no mukuru wacu w'igihugu c'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye yarabivuze ahitegeko umushikiranganje w'ubudandaji ko apfa mashinga ibiciro bigereranye bizimbutse, ariko navyene vyarasa. Impamvu barabikoze bino ni kubera ko bahabona ko abanyagihugu badafise uburyo bufadika bwo kuziganya iyo mbuto mu buryo bwa nyabwo.
hano rero ubwa mbere bariko baravuga ngo baziganije imbuto kugira ngo bazishore hanze ngo barohinga amafaranga mva makungu. Abasesanguzi canke abahinyanyuzi muribuka yuko baje mu Burundi, bamaze kuza mu Burundi bavuze yuko zino mbuto batoshobora kwemera ko bozishora mu mahanga bo bafatira n'ibihano kuko izo mbuto z'ibigori zari zivangavanze. Bisabwa yuko kugira ngo ikintu gishore hanze kiba gitomoye gifite umwemerere wacu umwe. Mugihe ibigori bivangavanze mu mahanga ntibemera kubigura. Mugabano bagabo babateye ishoti barinumira banka kubihana Barundi babigumisa kubera ko babuze isoko ngo bagabura ayo mafaranga. Hariho ikindi kibazo kigira kabiri cyahabaye ngaho. Hariho umwimbo umwe wari Burundi wari utegekanijwe gushorwa muri DRC muri Kongo, wari utegekanijwe gushorwa muri Kongo, ariko ikibazo cyabaye Tanzania yaciye ibatanga iryo soko na vyene. Ivyo bimaze kuba haciye haguma impari hagati y'umushikiranganje w'uburimyi w'ubudandaji nakandi kagwi kabesha cyane kagabesha president bavuga yuko bariko barabikurikirana yuko bariko baracunga umutungo w'igihugu mugabo bariko baramubesha kumbe hande uriko birononekarira hamwe nganda rabiye karavuga ati ari ahantu vyononekariye biriko vyononekanira muri bano bategetsi bariko baraharira kubera babuze ahantu babishora ngo y'amafaranga bayaronke kandi abanyagihugu nabo bakaba base kubigura kubera bizimvye bagaca bagenda kwirondera ibindi hanze muri Tanzania. Bana bategetsi rero bagaca bavuga bati reka tunabigumizeho bishake vyiborere kuko nta mpamvu abanyagihugu bo bariko barabirondera hanyuma we ngo bigumize ngaho bibore atakindi kintu kibugamije. Rero niko vuga ko n'amahera bagiye barabiranguza bimwe aya mafaranga yahezeyo, amafaranga yo kugura amastoki, amafaranga yahezeyo, amafaranga yo kubizana, amafaranga yahezeyo, amafaranga y'abantu babibikije kubera hamwe barakose, amafaranga yose yahezeyo. Murumva kano kajagari naba bategetsi bacu bagateza. Niyo mpamvu hano kuza murira muvuga birese hano bipfiriye byaganza gute naba bategetsi nyene ngaho. Ikintu rero gisabwa ni babahane canke babakura kuko nta urumva ko nandabira barabize ko abanyagihugu babisavye bakabibima muga bakemera bikabora. Nibareke gucisha ku ruhande bwire nk'abantu batabizi kino kibazo barakizi nibemere yuko ari kunyinyurana kuri mu bategetsi gusa bagomba kugabura amafaranga mugabo babuze ahantu ngaho bayagaburira. Ndabizi yuko abarundi benshi bakunda guhaduka guharira ukaba wibaza yuko mbeshe nawe uzusigurira abantu ingene ibintu bibora bahari wongere uze ubasigurira impamvu abanyagihugu bazana amafaranga ngo babigure mugabo bakabankira. Ivyo bintu bibiri nimba bibaza ko mbeshe uzubisigurira abantu impamvu babireka bikabora n'impamvu abanyagihugu bagomba kubigura babankira bakagoma babinyegeje. Hanyuma ica gatatu naco uzusigurira impamvu bano bategetsi bavyumva ivyo bintu vyabaye mugabo ntagire numwe afatwa ngo akugwe canke ngo aburanwe kandi babona yuko ari amafaranga y'igihugu ariko abipfiramo. Kure hakabije cyane mana we aho niho wankuye mu bukene bukabije mana we ngaho niho wankuye mu mwijima uteye ubwoba aho niho wankuye hamwe kubona kwari ukuzunguza igishirira aho niho wankuye kure iyo mu butayu iyo aho niho wankuye haba no ku mavoka